Sangoma Burundi yakira abantu bafise ibibazo vy'amagara yo mu mutwe kandi kongera ikakira n'abihereza ibiyayoramutwe kugira ngo rero abo bantu tubavugire kuko ikibazo c'amagara yo mu mutwe ari kibazo kiraba abantu benshi ariko ubona yuko kitaratera imbere. Hariho abantu benshi gushika ubu bagikumirwa, abantu bakimerewe nabi birukanwa mu miryango yabo ugasanga bari mw'ibarabara kubera ko bihereza ibiyayoramutwe. Aho rero twashaka ngo abo bantu cane cane tubavugire bareke gukumirwa, twerekane aho ishirahamwe Romaro Burundi rigeze kugira ngo rifashe abo bantu, ariko kandi ritera kamo abenegihugu biciye kuri aba bashinga amateka n'abakenguza amateka, hanyuma riciye no kuri mwebwe abamenyesha amakuru kugira ngo ako kamo kabo gashike kure. Leta yodufasha turaharanduranwe n'imizi ikijanye n'ibidandazwa vy'ibiyayoramutwe. Ikigira kabiri nuko twifuza ko amagara yo mu mutwe yoshikirwa n'abantu bose bakumva yuko amagara yo mu mutwe ari karahara mu Uganda ntibacure. Umuntu adafise amagara yo mu mutwe nta buzima. Twashaka ko abantu bose bategera icarico amagara yo mu mutwe, abantu bahanzwe n'amagara yo mu mutwe bashigikirwe kandi abantu bose babategera. Twebwe aho tumaze kwakira gushika ubu kuva dutanguye ubu mugambi wo kwakira abantu na 670 bararenga gata 670 muri abo ababa 300 nabihereza ibiyayoramutwe. Mu gihugu rero bariho ni benshi kuko murabana bo mwibarabara abagwaye ingwara zo mu mutwe.